imitima iri hamwe irondera uburuhukiro mu Mana. Reka ibishashi by'umuriro ni umuco, twe turi imishwarara, turi bene data, turabiwe nawe n'uwacu. Nimuze nimuze bana b'ubuntu, musubizeho isezerano ryanyu, nimurahirire uwanesheje wanyu, murahirire urukundo n'ubwizigirwa bivuye mu bwina bw'imitima. Nimba urukundo rwanyu rubuze inkomezi no gushikama, tabaza ubutabazi bwa Yesu gushitsa aho arushikamisha. Mugenzi ukundwa, n'umuryango wawe muje hamwe, ego mube umwe mukuri, uko wowe ubwawe ubereye urubuto. Ibimuritswe byose bimuritswe kubwo uboneshereza. Urukundo rwatanzwe, ibikorwa mu rukundo. Byutsa, hagurutsa, canke kangura abapfuye, atsa umuriro w'urukundo kugira ngo umuntu wese abone twebwe abo mu muryango umwe duhagaze kubw'umuntu umwe. Tugire tuba umwe nk'ukuri umwe na Data, gushikaho ku isi ntihazobe hari urugingo rutandukanijwe n'izindi. Kandi ni ku muriro wawe niho umuco wacu ukura ukwaka kwawo. Aho rero isi izomenya yuko turabigishwa bawe. Amen. Zanana nanje Igorogota, urabe ibyabaye ku bwawe ku musaraba. Hariya yarababajwe, aragusengera, asuzugurwa n'abantu, ahugwa nabo, baramutwenga. Yarapfuye apfira wewe. Umwami yapfuye ku bwawe. Zanana nanje Igorogota, umukiza w'isi yamenye amaraso yiwe, kandi uwo mugabo usuzugura nk'uko yumvikana ku musaraba ngo byose birarangiye, yarabikoze ku bwawe. Ingo zanana nanje Igorogota,
kuko uri hajya nawe uri ku isi ijuru rirakwegera. Raba, Yesu yikoreye ibyaha byawe igihe ku musaraba, arabihongera mu mubabaro we nk'umukiza. Yarabikoze, abikora ku bwawe. Bene data na bashiki banje mu mwami, turaramutsa mwese bikomeye, mwese ubu mwese mwagiye ku murongo kugira ngo mwumvirize aya mashusho akwiragizwa. Turashimira cyane umwami ko yaduhaye ubwo buntu bwo kwizera, tukizera umuhanuzi wayo, tukizera n'imitima yacu yose ubutumwa bwiwe bwo muri kino gihe cya nyuma, tukegera imbere mu buryo tudahuzagurika turi kumwe n'umwami. Ibyo bintu byose ni ubuntu gusa, nta kintu na kimwe twakoze kuri ibyo, ariko turanezerwa kandi turashima yuko umwami yatumenye imbere y'igihe, kandi yabonye imitima yacu, kandi yamenye yuko tuzomwizera. ubwo n'ubuntu tutabereye ko dushobora kwizera n'imitima yacu yose ibyo twahawe. Nashaka imbere ko dusenga gusoma ijambo ryo muri Zaburi no mu gihe tubamwo. Zaburi 83 ni indirimbo ya Asaf, umurongo wa mbere. Mana, reka kwihorera, Mana ntupfe kunuma, ntiwirengagize o Mana, kuko abansi bawe bateye umuvurungano, abakwanka babyukije umutwe. Umurongo wa 3, banogangiriza inama y'ubugunge abantu bawe, bagira inama abo wahishije. Bavuze bati nimuze tubarandure, ntibave bakiba ihanga, kugira ngo izina ry'Abisirayeli niribe ricibukwa ukundi. Umurongo wa 5, kuko babandi bahoje umutima wo kuja inama, ni wewe bashiriyeho amasezerano. Nibo bo mahema ya Edomu n'Abishimayeli, kandi n'Abanyamowabu n'Abahagiri n'Abagebaru n'Abamoni n'Abamaleki n'Abafilisitiya n'ababa Itiro. Umurongo w'8, n'Abashuri Siriya nabo bafatanije nabo, batabaye Abaroti. Umurongo w'9, ubagire nk'uko wagize Abamidiyani, nk'uko wagize Sisera na Yabini ku ruzi rwitwa Kishoni. Bayogereye kuri Endori, bacitse intabire y'imisozi. Abapfasoni babo ubagire nka Orebu na Zebu, abaganwa babo ubagire nka Zeba na Salumuna, kuko bavuze bati twinyagire umugwa w'Imana. Umurongo wa 13, Mana yanje ubahindure nk'umukungugu uvugutwa n'agashururu, nk'uko umuguruka utwagwa n'umuyaga, nk'uko umuriro uturira ikibira, nk'uko imbeya zawo zifata imisozi. Abe ariko ubahigisha ikivumbuzi cawe, ubacisha ivutu ikirura cawe. Wuduze mu maso habo isoni, kugira ngo barondere izina ryawe uhoraho. Bamaramare, bahagarike imitima gushitsa ibihe bidashira, bicwe n'isoni bayogere, kugira ngo bamenye yuko wewe uwitwa uhoraho, ko ari wewe wenyene usumba byose, ukaganza iyi si yose. Amen. Gushika hano iri jambo ryera ry'igiciro
iri rihuza bihuje neza kino gihe cyacu. Nta kintu na kimwe ni ukongera kuri ibi, ariko turabona kubisa n'ibiriko birashika hano mu isi yuko ukuza k'umwami kuri hafi. Rero turashaka kureka twitegurire uwo munsi w'ubwiza wo kugaruka kwiwe, kugira ngo tube abiteguye, twiteguriye kugenda, twiteguriye kwambikwa impuzu zera kubwo uwo munsi wo kugaruka uwo bwiza umwami wacu Yesu Kristo. Turasengera hamwe. Data wa twese wizigirwa, turagushimira, tuguha icubahiro cyose, abashimwe yose kubwo kugira neza kwawe, kubwo ubuntu bwawe, ubwo ukoresha ubudahumeka mu bwoko bwawe. Mwami, uhezagire abakozi bawe, abamye bagukorera mu byizigirwa, uduhezagire twese, twebwe twese abumviriza ijambo ryawe, ubeho muri byose. Turagushimira Mwami yuko twemerera no gusora mwaya maretransmission tugasohokamo duhezagiye. Wewe nyene uhezagirwe, uheshe icubahiro mu izina ry'igiciro rya Yesu, amen. Ubu rero turagiye kumviriza retransmission video, ubutumwa bukwiragizwa busobanurwa bwa mwene Data Branham, bukurikirwa no gukira kw'ingwara. Imana iduhezagire twese, amen. Bene data na bashiki banje mu mwami, nanje ndashaka kubaramutsa mwese bikomeye kuva i Zurich. Mwene Data Shera yadusomeye ijambo ry'ubushobozi mu ntangamarara, riraba Isirayeli hamwe n'ibiriko biberayo ubu. Kandi iyo twongeye kuri bijya Zefaniya igice cya 2 no muri Zekariya 12, yuko Yerusalemu ngo hazocika ibuye ry'igitsitaza ku bwoko bwose bubakikije, kandi bose ngo bazokwikomeretsa ibiganza. Ariko ntidushobora guteba kuri uwo mutwe uyu munsi. Turabona ubuhanuzi bwa Bibiliya buriko burasohoza imbere y'amaso yacu uyu munsi, bijanye no kuba twebwe nk'ishengero ry'Imana nzima, ko twumviriza ijambo ryahishuwe kandi tugashobora kwemera ubukozi ubwo Imana yahaye mwene Data Branham, hanyuma ntiduce ku ruhande y'ibyo bintu. Nico gituma amajambo make gusa imbere y'ubwo butumwa hamwe n'igikorwa cyo gukira kw'ingwara ico tuza kumviriza. Imana yaragambye, yitwararitse yuko ubwo butumwa bukwiragizwa, bwumvirizwa mu isi yose, kandi yuko abizera bose mu mahanga yose, mu ndimi zose, bose bumviriza ubutumwa bwa nyuma, kandi bashobora kuba mu kwitegura kwabo. Hari ikindi kivugwa, mwene Data Branham yari umuntu asanzwe cyane. Mu butumwa ubwo tugiye kumviriza, yaranashize hamwe intahe, imyimenyerezo hamwe n'ijambo, ariko ukwemeza uko Imana yatanze
byari nyamukuru cyane gusa, nk'uko no ku mwami wacu ntiyahagijwe gusa no kuvuga ubutumwa, ariko yakiza n'abagwayi. Habayeho ibitangaza, habayeho ibimenyetso, kandi byari ibyo nyene niko byaba hamwe na mwene Data Branham no mu bukozi bwiwe. Bose mu isi yose bahezagirwe, abo bose bumviriza ubu canke bazokumviriza ubu ibyo umwami ashaka kutubwira, kandi bakaba babona ibyo akora mu gihe cyacu canke ibyo yakoze mu gihe cyacu. Muhezagirwe mu izina ryera rya Yesu, amen. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimira kuno mugoroba ku bwa Yesu umwana wawe waje hano ku isi akagigwa icaha ku bwacu, agafata ikibanza cacu ku musaraba Karuvari, kugira ngo biciye kugoroka kwiwe natwe tube abagororotse biciye mu kwizera ikorwa ciwe. Turagushimira ko waduhaye ayo mahigwe mu isaha, mu gihe aho atabyizigiro bigihari. Ibyizigiro byose by'umutekano w'ibihugu, w'ubuzima mu mahanga, ibyo byose byarazimanganye. Amahanga arahanganye, ubwami buhanze ubundi bwami, ibyaremwe ubwabyo biri mu kwitega kuko iherezo riri hafi. Kunyiganyiga kw'isi, ikiyaga cyose kirahungabana. Turabizi yuko rero hariho igitandara, hariho aho guhungira mu gihe cy'igihuhuse. Turagushimira ku bw'ibyo Data, kandi turagusaba kugira ngo ugumane natwe kubibandanya mu rugendo. Abe amahigwe adasanzwe, ari amakarata menshi yatanzwe kubw'abantu, abo dutegerezwa gusengera abagwaye. Ntihasigare umuntu n'umwe w'umunyantege nyuma ya kino gikorwa. Umunyabyaha wese aze kuza kuri wewe igihe umwene Data aza guhamagarira abaza ku gicaniro. Buri mugabo wese, buri mugore wese, wowe wese atarabu wizera ashobore kukwemera nk'umukiza wawe wiwe bwite, uwasubiye inyuma ashobore kugaruka ku Mana, kuko turabizi yuko isa iri hafi. Turabigusaba mu izina rya Yesu, amen. Murashobora kwicara. Uyu munsi wabaye umunsi udasanzwe kuri jewe. Uyu munsi nagize amahigwe adasanzwe yo kugenderera ibiro vya Abandon Life and Faith Digest. Nk'uko mugirirwa amahigwe yo kugira ikintu nk'icyo mu gisagara cyanyu. Imana yafashe abantu baba bari kwibarabara biririmbira. Uyu munsi niho bafise isi mu biganza byabo bice ku butumwa bwiza. Ese ngene shimira cyane Imana kubwo abo bagabo bakomeye bibemubwira nk'umutima wanje. Imana ibandanye kubahezagira. Mwene Data Ora Robert hamwe na mwene Data Tommy Osborne, umutima wanje urengewe cyane igihe mbona umwami afasha ubwoko bwiwe, igihe akora ikintu akabafasha. Buri mugoroba wose nkunda kubona udutambara, imishwaro hamwe n'amakete ayo ntegereza gusengera, kandi ibyo turabyizera. Nasomye yuko bamwe banditse ngo nsige amavuta iyo mishwaro. Kumbure ni byiza, turizera yuko ibintu byose Imana ihezagiye, ibyo turabishigikira. Ariko nimba mushaka kwitegereza mu byanditswe byera, imishwaro ntiyasigwa, ahubwo yarafatwa ikuwe kuri Pawulo. Ndizera yuko Pawulo yari ushingiye mu byanditswe. Ndizera yuko k'ibyo yoba yabikuye ku nkuru hamwe n'uriya mushunamite, igihe umwana wiwe yazuka avuye mu bapfuye. Elisa yabwiye Gehazi ngo ufate inkoni yawe, ufate iyo nkoni uyishire ku mutwe ujya mwana. We yarabizi yuko ikintu cyose akoze ko gihezagiye, ariko ukwizera kujya mugore niko ari mw'ijya nkoni, ariko ari mu muhanuzi. Nico gituma Elisa yategereza ubwiwe kushira umubiri wiwe kujya mwana.
dufise ubukozi bukomeye ariko ntibukomeye gusumba ubwa bene data bo. Igihe nashika hano narabye mbona biri, hanyuma ndavuga ati ibiro byanje bisa n'ibito cyane guhera ubu. Rero mfise akamashini nandikisha mwako kazu gato, ubundi baza ko guhera ubu bigiye kuba bito cyane, ariko dusengera imishwaro dutambara, kandi umwami arabezagira hose agafasha abantu bashira ivyizigiro vyiwe muri we. Nimba mutaronka utwo dutambara mwaya makoraniro, murashobora kunyandikira nzobibarungikira. Murabizi yuko turafise igikorwa kandi tugerageza gukora ibyo dushoboye byose, nubwo rimwe twishura dutebye cyane tuzokwishura kandi tuzobarungikira ibyo bintu ata amafaranga tubasabye. Data Branham nawe araza kuvuga, kandi kumbure avuga imigoroba yose. Iyo nje rero biba ari byiza yuko ntangurana no gusengera abagwayi. Uyu munsi twahisemwo, naganiriye n'umuhungu wanje, twahisemwo kugabura amakarata yo gusengera abagwayi kugira ngo duhamagare abo bagwayi mu mirongo yo gusengeramo. Buri mugoroba wose twaharuye twitega kuri mwemu yera kugira ngo ashobore gukora, ahamagare abantu kugira ngo mumenye yuko ariho ari. Jewe sinibaza yuko hari umuntu ari ngaha ku isi ashobora gukiza. Mbere n'abaganga bakavuga yuko gukira kuva ku Mana. Haranditswe ngo ndi uhoraho umuganga wawe mu Kuvayo 15:3. Turashimira Imana kubw'abaganga, kubwo ibitaro ntitubacira urubanza na gatonyi, ariko nta muti numwe ushobora kubakiza. Oya, nta numwe wigeze ubaho kandi nta uzigera ubaho. Iyo miti irafasha bamwe ikagira nabi abandi, mbere ikanabica. Rero nta gukira kuva ku bantu. Nimba mfise gikomere ku kiganza canje, nta muti uhari, nubwo hoba ari nikomerekeje n'imbugita. Aho rero ntushobora gukata niyo mbugita, nkakata impuzu yanje umuti nukoze kugira ngo ukize iyo mpuzu, ariko ukiza umubiri. Rero mpfuye hano rero ubu nyene, hanyuma bakaca bamfata, hanyuma bagasiga umubiri wanje kugira ngo ngumemeze ukunyene gushika imyaka 50. Umuganga mwiza ashoboka hano ku isi yoshobora kugerageza gushona kiriya gikomere, ariko mu myaka 50 guhera uyu munsi kiriya kwagutabuka koguma gusa nkuko bimeze uyu munsi. Muravuga ngo ego ubuzima bwawe muri wewe, none gukira ingwara bijanye n'ibiki? Gukira bijanye n'ibiki? Bica mbega ku buzima cyangwa bica ku muti? Umuti ntushobora gushona. Ubu ngiye mu modoka yanje nkahindura ipine, hanyuma ndiko ndabikora nkaca nivuna ukuboko, hanyuma ngenda ku muganga, hanyuma nkamubwira ati umvireza, mbega urashobora kumvura ukuboko wihuse, ntegerezwa guca impindura iriya pine yanje y'imodoka. Yombwira ati mugabo, habukene gukira mu mutwe. Ntushobora kumubwira ngo numukiza ntiyo kwishura. Arashobora gusubizaho ukuboko, ariko ni Imana yonyine iza kugukiza. Ni Imana yonyine igukiza, niwo mukiza ari. Nabajijwe na bene data bimayo hamwe n'abandi baganga bakomakomeye, harimo na bene data bimayo banyeretse ikimenyetso ahanditse ngo ntitwifata ariko turi abakiza, hari umukiza umwe gusa, ni Imana, kandi twebwe gusa tugerageza kubafasha abo n'abaganga. Umwe yarambwiye ngo penicilline ngo byica utunyangingo. Numuti ni gato nkaho muba mufise inzu iyo yuzuye imbeba zikaza ziratobora hose, hariho uburozi bwica izo mbeba, ariko ntidushobora gupfuka ibyo binogo zimvye. Niko bimeze hamwe na penicilline canke iyindi miti yose batanga. Hari utunyangingo twicwa, ariko ni Imana itanga gukira kose kuva ku Mana. Ni mwizera Imana, kandi izo twitwararika ibisigaye. Twe dusengera abagwaye ariko ntitubakiza. Nabonye ibihumbi byinshi, abantu benshi cyane bakize. 4
bagarutse bazutse biciye ku bukozi bwanje, ariko nta n'umwe nigeze nkiza. Ni ukwizera kwabo mu gikorwa cyarangiye cya Kristo igorogota. We yari yajanjaguriwe ibyaha byacu, akubitirwa ibigabitanyo byacu, biciye ku mishishagu yiwe niho dukirira. Mu gikorwa ciwe cyarangiye, mw'ico gikorwa niho ukwizera kwacu kuri, kandi biciye kuri uko kwizera niho byose biba. Ubwa mbere mutegereza gushinga intahe yuko mwizera ibyo avuga, biciye ku mishagu yiwe ngo narakize, hanyuma acaba umuherezi mukuru ahambaye adusabira. Nimba atari ubutumwa bwiza, ubwo rero sinzi nuko natahuye nabi, ariko nabonye yuko yakoze ibintu byinshi. Umuvuga butumwa umwe yarambwiye umunsi umwe ngo sinizera ngo naho umuntu afise kanseri yokira ngo sinobyizera, sinoguma ndabyizera. Hanyuma namubwiye ati nibyo koko, ibi ntibyagenewe abatizera, ahubwo byagenewe abizera gusa. Abatizera ntibazigera rimwe babibona, kandi ntibyagenewe abo, byagenewe gusa abizera, kuko byose bishobokera uwizera. Twebwe abanyamerika dufise ibyizegwa by'abayuda byo gushirako ibiganza. Ivyo ntibyigeze bikoreka mu bihugu by'abanyamahanga. Iyo muravye neza, uriya muherezi Yayiro igeza kuraba Yesu, yaraje aramubwira ati ingo shira ibiganza byanje ku mwana wanje kugira ngo akire, kuko yariko aragwana nkuko muri Mariko. Ariko ku Muroma umupagani yaraje aramubwira ngo simbereye yuko uza musiga isenge canje, yuko winjira mu nzu yanje, ariko vuga gusa ijambo, hanyuma umukozi wanje araza gukira. Muri Afrika twagize imikorere yo gusengera abagwaye. Abantu baraza nka 4 canke 3 hariya Idiriba muri Afrika y'Epfo, ahava muri Data wacu Duplessis. Aho rero twagiye kubona abantu 30,000 baca bahindukira umwami mu kanya gato, bemeye Yesu Kristo nk'umukiza wabo bwite. Mwene Data Bosworth yarabaharuye, uwo mwene Data wacu ashaje Bosworth benshi baramuzi, sinzi ibihumbi byinshi yoba yaraharuye ibimuga, abahumye, abatumva. Yibaretse amabeke yabo, barika ibibando byabo, byo byose kubera yuko bari bakiza, babonye ibintu by'ukuri bifatika, barizera abo barakira. Ariko hano iwacu misi yose twadushaka yuko ngo turabiko kwibiganza, ibyo bizokorera kuko mwizeye. Misi yose turanezerwa gusengera abagwayi, ariko iciza nigihe ukwizera kuza uriko rumva ijambo ry'Imana. Nimba mushaka kumviriza neza ubutumwa ubwo tugiye kumva ubu mu minota nka 15 canke irenga, ni akantu gato ngomba gushikiriza. Mwana makoraniro, nashaka gusoma umurongo wo mu butumwa bwiza bwo muri Matayo igice cya 14 umurongo wa 27. Matayo 14 umurongo wa 27. Uwo mwanya Yesu arababwira ati humura, ni jewe, nimureke gutinya. Ingene nkunda uyu murongo wa Bibiliya. Hashobora kuba hariko hararenga izuba, ndashobora kubyibaza ko igihe uyo murovyi akomeye, igihe yasunikira buriya bwato mu mazi, hanyuma bafashe ibyicaro byabo mu bwo bwato, hanyuma yicara impande ya mwene se Andrea, hanyuma bose bafata igisozesho cabo batangura gusoza, baregera imbere. Ubwa mbere habaye agacerere mu kiyaga, hanyuma inyuma yuko uwa nyuma yaramaze gusezerera abari bari ku nkombe, atangura ko gusozayo badashobora kubonana. Hanyuma ni ukiri muto Yohana yoba yarahanaguye nk'inuguta iri ku gahanga kiwe, aravuga ati bene data, igihe nari ngira agahungu gato, ndibuka yuko mama wanje yakunda kumfata mu biganza akansomera ibyanditswe byera. Ingene rero yasoma akambwira ingene ubwoko bwacu bwaje muri kino gihugu ciza, yuko bwasohowe buva muri Egiputa,
aho babaye inyagano imyaka 400, kandi yuko uriya Yehova ahambaye yatibura umutsima uvuye mu ijuru abagaburira imyaka 40. kandi ndibuka yuko navuze ngo mbega abamarayika baba baracumbye uwo mutsima hanyuma bakurukira ubwoko bwacu, hanyuma akanyishura ati umwana muto wanje Yohana, sinahura yuko abo bamarayika bacumbye uwo mutsima, ariko ndizere ko Imana umuremyi w'ijuru n'isi yuko we gusa yoba yaravuze ijambo hanyuma ikaremera uwo mutsima wo kugaburira ubwoko bwacu. Ubu rero bene data, mbega icumviro cyanyu cyabaye ikihe igihe mwabona uwo muhingamo, igihe mwaza kubona igihe yafata udutsima 2 n'amafi 5 n'amafi 2 agagaburira abantu 5,000? nta nkeka ibyo ntitwaguye mu bushukanyi, kuko bariya bagabo bavuga, bariya bagabo bashoko bafise aho bahurira na Yehova, uriya mugabo kuko ashobora kuremera umutsima mu biganza byiwe. Sinibaza yuko yoba yaravuze ngo uwo mugabo ngo ashobora kuba ari umuhanuzi w'ikinyoma. Oya, ibyo ntabyo ari kuvuga. Turizera yuko yavuga ati turizera ko dukurikira umwana w'Imana. Ndashobora kumva Simoni uriya mu burobyi akomeye akavuga ati yego nanje twararobye haize imyaka na data yakunze kumbwira ati Simoni, ati ndiko ndisazira, ndiko ndasaza, ati ndiko ngerageza gukorera Imana mu buzima bwanje bwose, nabayeho mu buryo bwiza bushoboka, kandi nagerageje kurerera abana mu kwizera kubw'iyo Mana nyene. Ariko bisa nkaho jewe ntazobona uriya yasezeranijwe, ariko mwebwe muracari bato, mwebwe kumbure muzomubona. Ubu rero muhungu wanje, imbere yuko nza kuva hano, imbere ko mva hano, shaka yuko ibi biguma mu mutima wawe. Nibyo se wiwe yashobora kuvuga ati muhungu wanje, ntuze wigere utera umugongo ijambo ry'Imana ryo mu byanditswe, guma misi yose mu ijambo icoshika cyose, kuko Mose wa muhanuzi wacu yaratubwiye yuko Imana umwami ngo azohagurutsa uwundi muhanuzi hagati mu bwoko bwacu, kandi uwo mugabo azoba ari Mesiya, azoba ari umugabo asanzwe ngo arindiriwe hagati muri twebwe. Ariko ni gute mbega muhungu wanje uzomumenya? Azoba ari umuhanuzi, kandi wibuke yuko azoba ari Mesiya. Aheze igihe yuko iki gihugu nta muhanuzi gifise, hanyuma igihe Andrea yaza akambwira izi nkuru izuko uwo Yesu w'i Nazareti yakoze ibi n'ibindi, jewe bene data narabikekeranije ko Andrea yaraje kuri jewe aravuga ngo ingo ndambwira ati ari ikintu kitameze neza, namufashe nabi, ariko umunsi umwe aranyemeza, hanyuma njana nawe, hanyuma ndagenda nza kumuraba, ariko nta kidasanzwe nabonye mu uwo mugabo. Ariko yarahindukiye arambwira ngo uri Simoni, kandi izina rya so wawe ni Yona. Yohana wa mbere 22. Ntiyarazi gusa izina ryanje, ahubwo yaranazi izina rya data wubaha Imana. Ivyo byari bihagije kuri jewe. Imbere yuko ndamubona amanyura umutima akawezagira, ubwo nyine nahise nizera yuko uwo ari Mesiya, kuko data yakunda kusomera ivyanditswe, kandi nzera yuko ivyanditswe bitigera bibesha. Nari mpagijwe no kumenya yuko uwo yari Mesiya. Ni nko mu mwanya ngaho, niho nka Filipo yoba yaravuze ati bene data, mwari mukuye kuraba ishusho ya Natanayeli. Kiriya gihe uriya munsi, igihe namurongorera kuri Kristo, igihe baganira, hanyuma akaba ari imbere ya Yesu, nari naramubwiye imbere y'igihe, ndamubwira ibi biza kuba, ariko yari yanyishuye ngo ni ikintu we gusa uri kuribaza. Ariko igihe yashika imbere ya Yesu yaramubwiye, amubwira icari, amubwira yuko yari umuntu w'umunyakuri atagira ubujyajya. Natanye aratangara igihe yamubwira aho yarari. Imbere yuko ashika mu makoraniro, Natanayeli yari yamaze kwemezwa yuko ari umwana w'Imana. Hanyuma ndashobora kubona nka Andrea ingene yashize ibiganza bye bishaka kuri Petero, arambwira ati Petero, mbega twe twiyumvise gute igihe twagenda mu gisagara kugira ngo tugure imikate, hanyuma igihe twagaruka
tukabona yuko yariko araganira n'umuntu hanyuma turegera ura ngo twumvirize yari umugore afise imico mibi azwi nabi kandi uwo niwe baravugana ngaho kuri riba rya Yakobo tumva ngene yamubwiye ngo genda gurondere umugabo wawe hanyuma natwe turarabana hanyuma aravuga ngo nta mugabo mfise turiyumvira ati ubu rero hari ikintu kigiye kuba hanyuma aravuga ngo uwo mugore ngo nta mugabo mfise na gatonyi hanyuma arasubira aramuraba aramubwira ati wishuye neza kuko ufise abagabo batanu wagize batanu kandi n'uwo ufise su wawe Yohana 4:15-18 bene data mbega mwarabonye ingene ujya mugore yaciye yifata mu maso hanyuma yarihuse aravuga ati mwami ushobora kuba uri wa muhanuzi turabizi yuko igihe Mesiya azotubwira ibyo bintu byose ariko wewe urinde hanyuma atanga iyi nyishu ihagije aya umugore aramubwira ngo ndiwe jewe ndiko ndakuvugisha mbega warabonye ingene yaciye yifata yahindutse umunyamahoro yiruka mu gisagara aravuga ngo muze murabe umugabo yambwiye byose mbega uwo si Mesiya siwe turindiriya mbega uwo si wa muhanuzi uwo Mose yavuze ko yuko azoza mu minsi ya nyuma yari ngaho hafi y'iriba ubu rero umugabo yambwiye ibintu byose nakoze mbega bene data mwarabibonye igihe bari abasamariya igihe basohoka muri kya gisagara ntibabajije ngo asubiremwo kandi ibyo bintu ariko bari bahagijwe n'iyo ntahe amen murabona ubwato bwabwo bwabandanya guca mu ico kiyaga muri Mateyo 14:27 hashobora kuba muri uwo mwanya hariho Satani we yarahagurutse akavuga ati ubu rero ndabafise bari bonyene ntibari kumwe nawe ubu rero isaha yanje iraje kugira ngo ndabaheze ibyanje nabo kuko birukanye amadayimoni yanje ubu rero ngomba ndabasambure igihe Satani ashaka kubasanga muri mwenyene mudafise Yesu murabona ni mu mwanya niho Satani yinjira akinjira mu ikoraniro nimba mwitwararitse ibindi bintu kiretse amakoraniro yo amasengesho iyo mwitwaretse gukura gusa mu mubiri hagukura mu buryo bw'imwemu aho rero Satani akinjira akabafata mudafise Yesu bene data niryo sengesho ryanje kugira ngo ishengero rikanguke kubw'amasaha yo amasengesho kugira ngo hagaruke icuka ca mwemu ikibereye kugira ngo abana b'ubwami binjire abana b'ubwami ico cuka kirabereye kirakwiriye kuno mugoroba mu gihe twicaye hano nimba dufise icuka ciza umugwi wose hano uraza kuzura mwemu yera umuntu wese araza gukira ingwara byose bivana n'icuka gihari murashobora kuba muri irigi ry'inyoni ahantu ripfukiriwe umuswi urasohoka igihe akenewe n'uriya bushuhe kiriya cuka murashobora kuba muri irigi ry'inyoni ry'inkoko muri musigi koko kanaka nk'imbwa icuka nico gikwiriye gusa uko biri kose agaswi karasohoka ntidukeneye ibintu bigumaraye ibya filozofiya canke ibya teologiya ariko dukeneye mwemu w'Imana ko asugwa mu buryo bushasha agasohoka ubwoko bwayo kugira ngo haremwe icuka cyo mu buryo bw'imwemu atari ibyo kuvuga ngo ndizera ibindi ndizera na biriya ariko bijanye bihore biba bigoye kuri mwemu ko akora murabizi yuko ku munsi wa Pentekoti mwemu yera bwa mbere yaramanutse kandi aho yarari aho bari bakoraniye boje umutima n'inama hanyuma havuye mu ijuru igihuhuta gikomeye kimeze nk'umuyaga murabona icuka ciza cyari kibereye kandi ibyo nibyo dukeneye uyu munsi bene data ishengero ryategerezwa kuba rigeze nko ku birometero miliyoni igihe tubona ibintu biba hariya muri Afrika igihe muri Data Branham yahamagagwa hamwe n'uriya muhindu hanyuma agahaguruka akagwanya ijambo ry'Imana ibyo bigaragaza yuko dukwiriye kubona ikindi cuka kisumba teologiya turakeneye ubundi bushobozi bwamwe mu yera hagati muri twebwe abagabo babiteguriye guhagarara ku byo Imana yavuze kandi bazi yuko ari ukuri ico cuka ico dukeneye
ni umunsi uhambaye wo kugirwa neza. Twitwararitse ibindi bintu by'ubuzima ku buryo bw'uko twakuyeho ikintu nyamukuru, twagiye tudafise icyo coka. Ntidukwiye gukora ibintu nk'ibyo, birakwiye ko tugira icyo coka. Murabona Kristo ntiyari kure yabo nk'uko biri muri Mateyo 14:27, kuko yarazi ko baza kumukenera. Natwe turabizi kuno mugoroba, turabizi uyu munsi ndamukeneye, namwe muramukeneye, twese turamukeneye. Ndamukeneye, namwe muramukeneye. Murabona ni ikintu nto kugira amazwa. Nashaka Imana birushirije. Iyo batworetse tukagwa hasi tukiyanka ubwacu kugira ngo ashobore kwinjira, ubwacu tukiyanka n'ibindi byose kugira ngo mwe mugera ashobore kwinjira, kugira ngo ashobore gukora ibyo yasezeranije kandi abitwibutse. Yesu yarabizi yuko abigishwa biwe baza kuba bamukeneye. Yaraduze adugari hejuru ku musozi kugira ngo ashobore kuraba abone ikiyaga cyose. Yarabizi, abizi yuko baza kuba bamukeneye kandi ko aza kubafasha. Murabibona, igihe cyose bari kure yiwe, Satani aba ari inyuma yabo. Yaraduze hejuru ku musozi kugira ngo abarabe neza, abarabe bariko baragenda. Atari ibyo gusa, ariko yaraduze aduga hejuru cyane, araduga igorogota, asoza igikorwa, hanyuma aduga mu ijuru. Ubu rero abona mu bihe bidashira, mu bihe bidashira. Arabizi ko ishengero ryiwe rizuba rimukeneye. Ijisho ryiwe rishinze kubiwe, ijisho ryiwe riraba jewe. Arondera abantu bafise ukwizera, abantu badakekeranya, abantu basunikirwa mu mpande zose, ariko bizera Imana mu guca bugufi kose, bemera ijambo ryiwe kandi bakaba bazi ibyo ko yavuze ko ari by'ukuri. Yinjiye mu bwiza. Inyuma yo kuzuka kwiwe haranditse mu byanditswe byera, haranditswe yuko ngo abera mu isezerano rya kera ngo baduganye nawe, kandi abamarayika bararabye hanyuma barasemerera. Mbere n'abera mu isezerano rya kera, igihe binjira haravuzwe ngo nimuhaguruke mwa biryango bya kera, muhaguruke kugira ngo umwami yinjire. Zaburi 24. Ikibazo cyari iki? Mbega uwo mwami w'ubwiza n'uyuwe? Ngo ni umwami aganza, umunyabushobozi mu ntambara. Umurongo 8 wo muri Zaburi 24. Yari yanesheje. Yesu yari yanesheje. Abera mu izina rya kera barinjira gushaka ku ntebe ngibi ngaba data, akavuga ngo ngaba data, ngaba abo wampaye, akavuga ngo nawe akamwisha ngo icara iburyo bwanje gushika aho nzogira abansi bawe bose indabya z'ibirenge byawe, kandi nkuzuza ubwoko bwanje mwe mugera. Murabona nkuko iki guco kimwe ni nkukuma yicaye hejuru aritegereza, araraba igihe igihusi cyariko kirashika ikamanuka mu kiyaya. Utwana duto hariya twari tumeze nka Pentecote mu biti, hanyuma iyo nkukuma ikamanuka, twavuye mu cari cabo dukira nk'utwana, hanyuma mama w'inkukuma akamanuka akaduka akaja hejuru. Ibiba byayo nk'imetero 2 kikabisanza, kikabiraba n'ijisho ryayo rigera kure, kikabona ku birometero no ku kilometero. Ijisho rigera kure, ijisho ry'inkukuma. Inkukuma ni inyoni idasanzwe, irashobora kubona ikabona aho iri. Imana imeze nk'inkukuma. Yehova ari hejuru ku ntebe y'ubwiza, araba abana, acunga abana biwe, kandi arabizi ko ataco bashikira. Igihe igihuzi cahaguruka, uriya mama nkukuma yaramanuka akaza agafata udususwi twaco, hanyuma akaduca ku mababa, hanyuma
kikaduga kigaca mu gihuhusi kigasubira kuri cya gitandara. Nanaboshe indogwe yanje ndiruka ndahimbaza Imana ndavuga ngo ijisho ryiwe riraba kuri jewe nanje rirandaba. Ndabizi ko umunsi umwe azosanza amababa yiwe aza kundondera. Nashaka kwishura, nashaka kwegera uwo musaraba gushikaho mwemu yera aza kuri jewe nko kuri Pentecote. Niba mugwaye kuno mugoroba nimwakira isezerano ry'Imana kandi muzobona ubushobozi bwo kuzuka. Azobafata hamwe nawe ibyizigiro byose byari kumbure kuri mwebwe, ibyizigiro mwese byaragurutse kumbure. Umuganga akavuga ngo ntimushobora kubaho, kumbure mukiyumvira yuko atabuntu bugari kuri mwebwe, yuko mudashobora gukizwa. Ibyo sibyo. Igihe cyose mugifise Imana kugira ngo muze mu makoraniro, hari ibyizigiro yuko mushobora gukizwa. Igihe mufise kwizera guhagije kugira ngo muze kuri mwebwe, Imana irabakingira kandi izorambura amababa yayo. Ayo niyo masezerano y'Imana, muzokira. Imana yarabisezeranije, uko niko yabivuze. Ubu rero ibihusi birahuha umugwanize nawe asuka ubumara bwiwe. Aho rero abigishwa bari kwico kiyaga, hanyuma amadayimoni ibihumbi n'ibihumbi yari yamaze kurahira ati ubu rero tugomba tubahonye. Inshuro nyinshi mw'ishengero haraba ikintu hagati mu bantu, hanyuma twebwe abanyamerika tukunda kubibamo ibintu nk'ibyo. Ino baravuga ngo imisi bitangaza yaraheze, ngo nta mubatizo wa mwemu yera ukibaho. Uko niko abantu bavuga, nta bindi bazi bisumba ibyo. Je ndababwira yuko Yesu Kristo ni wa wundi ejo ahise uyu munsi n'umwe byose bidashira, aguma ari wa wundi. Hanyuma igihe ibihuhusi rero byashika imipfunda, hanyuma bakamubaro ukomeye. Mateyo 14:7 bararamuye amaso bamubona aza yegera imbere aca ku mazi. Ariko byari bibabaje bagenzi, bo biyumviriye ko ari gihume. Ibyo nibyo biba uyu munsi mu ishengero. Baratinya, ninde yobakiza, ninde yobafasha, barafise ubwoba. Yesu aje akaza muri amakoraniro uyu munsi agaragara mu mubiri, novuga ibyo nyene nkuko bivugwa ari muri Mateyo 14:7. Akababwira ngo ntimutinye, ni jewe, ntimutinye. Ndizera ko ari hano, ndizera ko mwemu wiwe wera ari hano, kuko ibyo nyene ibyo yakoze kiriya gihe biba ukunyene. Bya byamwe nyene bikagaragara nkuko byabaye biciye mu bukozi. Nimube abantu b'abanyamigenzo, ariko nimugire muje hamwe, mugire bumwe. Hanyuma ushima uti mwami turagushimira yuko warungitse mwemu yera, turabyizera kandi ni wewe turakwemera, turakwizera igihe cyose bijanye n'ibintu by'igipfumu n'ibindi. Oya, ariko twebwe twizera yuko ari wewe, kuko wabisezeranije mu byanditswe byera. Turi ngaha kugira ngo turasenga gusa, si jewe gusa, ariko umugwi wose wavuga Butumwa uraza gusenga nawo aho bari hose. Si umwe gusa aza gusenga, turaza gusenga twese. Iyo bana ari ngwaye, hanyuma nkaza hano mu murongo wo gusengeramwo, no shatse yuko mwese musengera. Kandi nimba umwana wanje muto cyangwa umugore wanje cyangwa uwundi muntu agwaye, aho rero nokunze yuko mwese muba abanyakuri, mwese mukaba abanyakuri, mukamaramaza mu mutima, hama mugasenga musengana nabo. Nimba rero mutegereza gusengera data mama muwo tuvukana abari hafi yanje bose, aho rero nokunze yuko muba abanyakuri. Nanje nimba nshaka kuba umunyakuri nkamaramaza hamwe namwe, nta kindi na kimwe nobabwira kiretse ico ibyanditswe bivuga. Kristo yamaze kubakiza, Kristo mwamaze gukira guhera mu myaka irenga 1900. Mwamaze gukira bice ku mishishagu yiwe. Rero niba mushobora guhagarara hano kuno mugoroba, mugahagarara mukicara hano, mukicara muri buryo bw'Imana, igihe azogaruka, igihe kizorangira, izamugwa rizoba, ishengero rizomusanganira, tuzomusanganira mu kirere. Ukuza kwe kuzomera nk'umuravyo kwakira iburasirazuba n'uburengerazuba. Uko niko azoza. Ijisho rizomubona, ururimi rwose ruzatura, amavi azopfukama, ariko mwe muwiwe ari hano.
mu gihe cyo kwa riteri baba munsi yo kwezwa, mu gihe cyo kwa Wesley baba kwa riteri mu gutsindanishirizwa, mu kwa Wesley mu kwezwa, ishengero ribanira kuba rito rito, hanyuma haba ikanguro ku munsi wa Pentecote hamwe no guswa kwa mwemu yera hamwe no kugabugwa kw'impano za mwemu. Ubu rero tugeze ku ibuye ry'agasongero, kandi mwemu w'Imana ategereza kuba ari mu ishengero. Uwo mwemu nyene wari muri ryo, murabona igihe Imana yagira isezerano hamwe na Aburahamu, murazi mbega ibyabaye, habazwe inuma hamwe n'ibikoko. Mbega ibyo byari biki? Muri Amerika iyo habaye amasezerano baja hamwe bagafatana mu biganza, bagana umukono, abakemeranya, hanyuma hariya mu burasirazuba hicwa igikoko, nkuko Aburahamu yica intama, impene cyangwa ikindi. Mwese murazi biriya bikoko bitatu ibyo yabaze. Hanyuma haranditswe ngo mu isezerano ngo bishize hagati y'ibikoko bibiri byagabuwe. Umwe rero iyo yategereza gusambura ayo masezerano yategereza gucamera nk'icyo gikoko cishwe. Umwe yafata igice cy'iryo sezerano, uwundi agafata ikindi gice kiraba iryo sezerano, hama ibyo bibiri byose bikemeranya. Murabona byari bikwiye yuko bimera uko kuntu nyene. Icyo nico Imana yakoze i Golgotha. Imana yagaragarije Aburahamu yuko biciye mu mwana wiwe Isaka yuko Yesu azoza, kandi Imana yazanye Yesu i Golgotha, hariya aragabugwa, umubiri wiwe uba iburyo bw'Imana, y'ubwiza bw'Imana, ahamaruka mwemu wayo ku ishengero, hanyuma kuzuka. Mwemu yari kuri Kristo ategereza kuba ku ishengero, bitaruko niyo wari ryasezerano. Ndizigira yuko mubona bene data n'abashiki banje yuko mubona ibyo ari byo. Uriya mwemu nyene yari kuri we ategereza kuba kuri mwebwe, niryo sezerano. Uwo mwemu nyene ngo unyizera azokora bya bikorwa nyene ibyo nakoze, niko avuga muri Yohana 14:12. Kandi ari hano kuno mugoroba, reka twereke imitwe yacu hano hagati muri twebwe. Hariho umuntu, hari umugabo, hari umugore, hari umugabo, hari umukobwa, hari umwana, umukobwa kumbure atamuzi, mu kumubabarira ibyaha mwategerezwa bari kwiye yuko tubuka mu masengesho, mukavuga muti mwami ngira nanje ugwavya ubwo ushobora gukoresha imbere yuko tubona ikintu kanaka akora. Mbega ntimwashaka gutarika ibiganza ukavuga ati mwene Data Branham nashaka kwemera Kristo. Imana ibahezagire mwese ibahezagire hano iburyo bwanje, Imana ibahezagire hejuru mwese imbere yanje ibubamfu. Nimba mutaraba Kristo ndabasabye Imana ibahezagire muhungu wanje hano ibubamfu, Imana ibahezagire. Ndabona ikiganza canyu, Imana irababona. Izi byose kuri mwebwe nibyo Data wa twese uri mu ijuru bataritse ibiganza byabo. Ndizigira yuko bamaramaje arabanyakure. Mwami turabizi yuko atagiye kiregire gisigaye, Yesu araje. Tubona ikimenyetso cy'anyuma yahaye ishengero mu kwimenyekanisha nka Mesiya imbere hamwe na mwemu wiwe nyene mu ishengero hagati mu bwoko bwayo, akiza abagwaye, avuga ibintu bishika kandi ibintu byamaze gushika, agaheshura ibyumviro biri mu mutima. Yesu yamenye ibyumviro arabirobanura. Noneho umuriro Data turabona ko ibyo nyene byabaye mu ishengero. Data turagusabye ngo uhezagire abo bose bataritse ibiganza, ubemere kandi bashobore kukwakira mwami nk'umukiza wawe, umukiza wabo bwite. Ubuduze mwemu yera kugira ngo bashobore kubaho ubuzima mu by'ukuri bukwishikaniye nk'abakristo. Turabigusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turabashimira kubwo iyi minota bikeya y'ubutumwa. Mwebwe abataritse ibiganza, igihe aza guhamagagwa abaja ku gicaniro na mwene Data Duplessis, nimba mwabyumviriye ko murabizi, ndabafatira ku majambo, murabizi mbere mwaciye agahigo no gukwega kw'isi. Kumbe mwovuga ngo nibiki mwataritse ikiganza. Yesu yaravuze ngo unyizera agira ubugingo budashira kandi ntazinjira imbere y'urubanza, ariko abavuye mu rupfu ashitse mu bugingo. Rero mwovuga
ati nimba gutareka ikiganza murabizi yuko hari ugukwega kw'isi gutuma ikiganza cyanyu kiguma kiraba hasi ntimushobora kudoza ariko mwemo ari muri mwebwe ni muzima kandi mwemo yabashingiye intahe yuko mugoramye kandi yuko mutegereza kuduza ikiganza ku muremyi wanyu murabona ni mwemo muri mwebwe yakoze muri mwebwe atari uko ikiganza cyanyu cyagumye kiri hasi ariko biciye ku ngingo iyo mwe muyafashe mwataritse ikiganza kandi niba mwabyumviriye ko izina ryanyu riri mu gitabo cy'umwagazi w'intama abizeye bongewe ku ishengero ubu rero turashaka gusengera abantu bari mu mirongo yo gusengeramwo nashaka yuko mwegera imbere hanyuma dusengeranire bamwe ku bandi hanyuma mushobore gushinga intahe bigaragara nimwamushingira intahe imbere y'abantu nawe azobashingira intahe imbere ya data ariko nimwaterwa imbere nitoga isoni imbere yiwe azoterwa isoni namwe imbere ya data n'abamarayika biwe nimuze inyuma y'isengesho nibangahe bo bari hano abo bagiye kure y'Imana kandi mukaba mumusezeranije kugaruka ndizera yuko turacyari mu gihe cy'ubuntu mbega murashaka kugaruka ku Mana kandi mukavuga ko igihe mwe muyera yinjiye mu ikoraniro igihe akoze bya bintu nyene namwe muraza kugaruka kandi ubuzima bwanyu bwategerezwa kuzura murashaka kuba ibishinga nahe by'ubuntu bwewe murabizi ni muri buno buzima gusa niho honyene bishoboka si nyuma y'ubu Imana ibahezagire mwese mwebwe abashaka gushikanira mu buryo bushasha umwami ndasaba Imana kugira ngo ibibahe hari amakarata amwe yo gusengera abagwaye yagabuwe umuhungu wanje aravuze yuko na Yohana batanze amakarata nka 50 hamwe n'urudome F rimwe gushaka 50 byahawe abagwayi bashaka gusengerwa ndabasabye mube mu gutekereza gushikaho muza guhamagagwa n'abashingiye intahe ikintu gikomeye gishobora gushingirwa intahe yuko Kristo ari muzima mwiyumvire yuko ibyo bisigura yuko kubw'ubugingo bwanyu mbega ico bisigura iki kubw'ubugingo bwanyu hariho amadini menshi amuhakana mwinosi hari ababudiste hariho aba mizirma abisilamu n'abandi ndizere ko muri Ora Robert na Tommy Osborne bari hano ndibaza ko nabavuga butumwa hariya mwivuga butumwa barazi ko ayandi madini arafise ibindi byiyumviro byabo mutegerezwa kumenya ibyo muvuga igihe muri ko muravuga kandi imisengere yacu niyo yonyene ihari niyo yonyene ishobora kugaragaza yuko uwayitanguje yazutse ari muzima inyuma y'imyaka 2000 kuko ubuzima bwiwe buri mu ishengero kandi ibyo yasezeranije ubu rero ndahagaze hano kandi ndavuze ibi kugira ngo yeshure kandi hano hariho abantu barenga 1000 kuno mugoroba nabonye maze kubona ibyo bintu hamwe n'abantu 40,000 200 mu buryo butandukanye bwinshi nta na rimwe ntiyigeze ananirwa kandi ntazigera ananirwa ni Imana mutegerezwa kuba mubizi neza mukamenya ibyo muri ko muravuga ubu rero mwebwe abantu badafite amakata yo gusengeramwo yo gusengerwa ariko mukamwishaka yuko tubasengera uyu sumurongo wo gusengera abagwayi amwe n'impano yo kuranura imwemo aho abantu benshi barabizi yuko igihe Daniel yagira iyerekwa yiyumvise nabi yamerewe nabi imisi myinshi kandi iyo mese uriya misi igihe wa mugore y'amaraso yakora ubuyonga bw'impuzu za Yesu yarabajije ngo inde ankoze ko bose barabihakana ariko yararabye aramikoraniro aravuga ngo ukwizera kwawe kwabwirije rika 848 aravuga
ngo ukuva amaraso kwiwe ubu kurarangiye, kandi yuko ariko kwizera niko yari afise uko yamukoresheje ko niyumvise gukorwa ko kumubiri, ariko yumvise gukorwa ko mu buryo bw'imwemu, kandi ishengero ryose ryariko riramusunika. Petero arambwira kubera iki none uri kurabaza ngo aragakora ko, arabwira ngo numvise inkomezi zivuye muri jewe. Ni bangahe mbega babeze aratakara inkomezi? Nivyo hari umugore yakoze ku mwana w'Imana atakaza inkomezi, aravuga ngo ari inkomezi zimvuye ko. Mbega jewe bimeze gute igihe mbona iyerekwa? Yesu yaravuze ngo ibintu jewe nkora namwe muzobikora, mbere nibihambaye kuko biri 14:12 ndabizi yuko ubusobanuzi bw'inkomoko buvuga ngo muzokora birushirije, kuko biciye ku ishengero y'isi yose byose bizokoreka. Ntidushobora gukora ibihambaye bisumba ibyo yakoze. Yakirije abagwaye, yahaye ukubona abahumye, yazuye abapfuye. Ntidushobora gukora ibirengeye ibyo mu bijanye n'ingene bikorwa, ahubwo dushobora gukora byinshi mu bijanye n'ibiharu n'ingene bingana igitigiri cyabyo. Ari hose, ari muri Afrika, muri Australia, ari hose. Igihe Imana yari hano ku isi mu ishusho y'umuntu, Yesu Kristo yari Imana eshuye nk'umuntu. Aho rero ukuzura kose kw'Imana kwari kuri muri we mu mubiri, kandi yari Imana eshuye. Nta muntu umwe yabonye Data, ariko umwana w'ikinege yaramugaragaje, yagaragaye ubwayo muri Yesu Kristo umwana wayo. Yateye igitutu Mariya, hanyuma arema akanyengingo k'ubugingo. Turabizi yuko akanyengingo k'ubugingo urubuto ruva mu mugabo, kandi Imana rero yakaremeyemwo, kandi ubuzima butegerezwa kuba buri ngaho. Ubuzima misi yose buva mu mugabo, bimeze nk'uko si ikintu kiba kijanye no guhura kw'abubakanye, ariko Imana ubwayo, amaraso y'Imana yari muri we, aremwe n'Imana, kandi muri we harimwo ubwuzuro bw'Imana. Yari afise mwemu atagira ahagarukira. Twebwe tufise mwemu afise aho acagati, afise ahagarukira. Iyo ngiye mu kwibahari hamwe n'impano Imana yampaye, tubigiranije hamwe nawe, koba ari akayiko, ibyo mfise bingana nk'akayiko ugeranije n'ibiri mu kiyaga. Yari afise ikiyaga cyose, ariko mushatse kuraba neza ibyo bintu, amazi yo kwico kiyiko aba agizwe n'ibigizwe n'amazi ari muri iyo bahari. Dufise mwemu gusa amutanga afise ahagarukira, ariko kuri Yesu we mwemu yari ntarafise ahagarukira. Ibikorwa yakora ishengero ritegerezwa kubikora. Yigabuye mu ishengero kugira ngo ibikorwa byiwe bishobore kubandanya biciye ku ishengero. Ntibitangaje yuko abantu badashobora kubitahura mu ndirimbo ngo rukundo rw'Imana rwuzuye kandi rwubugwa neza. Haravugwa yuko iyo ndirimbo yoba yasanzwe mu nzu y'abasazi. Umuntu umwe yashaka gusesangura urukundo rw'Imana, nta muntu umwe ashobora kubivuga ko Imana yakunze cyane abari mu isi kugira ngo itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese ntahone ariko agire ubugingo budashira. Yohana 3:16. Mbega ubutumire ubwo Imana yaduhaye, bagenzi banje, byaba bibereye ko tugira isoni nimba tutabukorera. Muratahura? Ndavuga yuko ni nkaka yiko kuzuye, ariko ari hano mwana makoraniro. Kristo ari hano. Mbega murabyizera? Aho rero kugira ngo mubimenye, mbega hari umuntu yoba atarigeze abona ibiba mu makoraniro. Yego ni hafi n'igice cy'ikoraniro ryose. Murabona rero sinshobora kubandanya afata umwanya, ariko mwebwe mwese abizera Imana, mwebwe mudafise amakarata yo gusengeramwo, impano yo kurobanura imwemu ibe ihagije. Mbega murafise ukwizera guhagije ngo mukore ku muzu yiwe? Murafise ukwizera? Nimwizera, aho rero murashobora kubibona. Nimba Yesu Kristo ari wa wundi ejo ese uyu munsi ibihe byose, murabyizera? Mbega n'umuherezi mukuru yicaye iburyo bw'Imana, kandi adusabira igihe tumwatura.
mbega n'umuherezi mukuru niwe atugirira imbabazi mwebwe abashasha mbega murabyizera namwe ingene ni gute rero aza gukora nimba mumukoze ko uyu munsi nimba ari wa wundi ejo hese uyu munsi kandi mu byose bidashira uriya mugore yakoze ku mpuzu yiwe kandi yaramubwiye rero ibyo yari afise amubwira yuko yakize kwari ukwizera kwiwe namwe mwizera uko nyene uyu munsi hanyuma musenge ngubu ubutumire impano yo kurobanura imwemo iyo mpano ibe yihagije hano ni mwebwe abantu bari hano mu mirongo yo gusengeramwo nimubone yuko jewe nshobora gusenga gusa nkabarambika ibiganza Yesu yaravuze ngo ngibi ibimenyetso bizokurikira abizeye bazorambika ibiganza ku bagwaye Mariko 13:17 si ibiganza gusa si ibiganza byanje gusa ariko ibiganza by'uwo wese yizera nituri hano kugira ngo tugire ikintu tugaragaza nituri abantu bo kugira imikino tugaragaza ariko turaba Kristo turi hano kugira ngo duhishure tubahe ubutumwa bwiza bw'Imana kandi yatanze isezerano arasezerana Imana yashize ku isengero intumwa canke abavuga butumwa intumwa ni jambo rimwe ni urungitswe yashizeho intumwa cyangwa abahanuzi abigisha abavuga butumwa abungere Imana yarabashizeho mu buntu bwayo bihuje no kumenya kwayo imbere y'igihe mu ishengero ryose y'akarere hari impano 9 ukuvuga mu ndimi gusobanura izo ndimi ubuhanuzi n'ibindi mwigishijwe ku bijanye n'ibyo murabona umuntu arashobora kubona ibi ku mugoroba hanyuma akabona ibindi reka turabe nimba Kristo ari hagati muri twebwe abigaragaze nimugire ukwizera mugire icizere ntihagire nka babiri canke batatu bahagamagwa ahantu kanaka gusa musenge gusa muvuge ngo Mana kora ku buryo bw'uko uwo mugabo amvugisha kuko abantu bose ntazi ngaha mu mirongo abantu bose ntazi ni tareke ikiganza mu mirongo yo gusengeramo abo bose bo mu ikoraniro bose batari banzi ni mu ndabi ubu rero musenge murabe nimbe umuherezi mukuru yoba akiri muzima kandi ashobora kubasabira nimba mushobora kumukorako aho rero nimukore ko muhunge imigigwa yindi iyo foto nyene yarafashwe iri muri Amerika muri Alemanya no muri Canada iriya y'igicu c'indenga y'igicu c'umuriro ndenga kamere muri ya Dr. Josie yavuze ko ari by'ukuri yuko ata bya filozofiya kuko uwo muco uhari kandi wafashwe si ibyiyumviro gusa umugore yicaye hariya yunamitse umutwe ariko arasenga ushaka gukira hemorrhoid ufise ari kintu ufise ku mutwe ko ari bibiri byose birakize taha iwawe urakize murabona uriya mugore yicaye hariya ku iherezo nawe yateretse ikiganza maja ibubamfo ukeneye kwikura ko diabete urizera ko Imana igukiza taha iwawe urakize Yesu Kristo yagukijije yicaye hano uyu nawe afise umurindi w'amaraso uriza ko Imana iza gukiza urabyizera aho rero haguruka hariya naho hamwe wowe wambaye karuvati itukura sindakuzi sinzi uwuriwe sindakuzi taha iwawe ufise amagara meza Kristo aragukijije mbega mwese murizera mwese abari hano hamwe ku nshuro ya mbere ninde wa mbere hano hari abwirwa ubutumwa nimugume ngaho mbega ntituzinanye jewe nawe twese Imana iratozi hari umugore ari hano sinigeze mbona uyu mugore mu buzima bwanje kugira ngo mushobore kubona nk'ikimenyamenya kitihenda yuko Kristo mwe muyera ari hano kandi niba mwe muyera ameshuriye rero jewe akavuga ati mugore uragwaye byo bari by'ukuri ariko ibyo byoroshe kumbure kuvuga ariko kumbure yuko ugwaye nkabivuga ati ngira ndakurambikiye kwibiganza Imana iraza gukiza nivyo nabyo kumbure uwo byizera nivyo
nkavuga ni mwe muyera ari hano ndabyizera, ariko ntiyambwira ikintu icyo wakoze nk'uko twabyihweje uyu munsi mu byanditswe byera. Aho rero uraza kumenya yuko hari izindi nkomezi zindi zikora. Sindakuzi, sinigeze ndakubona, sibyo? Ikoraniro, mwebwe abantu mutigeze muba mu makoraniro bwa mbere, ni mutarike ibiganza. Ibi ni byayishogwa. Uyu mugore ntanzi, nanje sindamoze. Ni ishusho nkuko iri muri Yohana 4. Yesu nuriya musamariyakazi hariya kuri kwiriba yaramubwiye ibyari byaramushikiye. Mwebwe mwese muriko murabyumvira ko ni hano niho mwe mugera akorera. Uyu mugore kumbure ni umukristo, kumbure ashobora kuba atari umukristo, kumbure aragwaye canke ntagwaye, canke afise ibibazo by'amafaranga, sindabizi, nta kintu kimwe nzi kuri we, ariko niyabwirwa ingene bimeze kuri we, aho rero nahanyo kwizera. Nimwakekeranya, aho rero mwirinde kugira icyo muvuga, kuko ijambo muvuga mugwanya mwemu ntirizigera ribabarirwa, haba mw'inosi haba mu gihe kizoza. Sindabizi ibyo aza kuvuga, ariko igihe aza kuvuga uraza kumenya nimba ari iby'ukuri. We uri umukristo, ndabivuze kubera yuko sikubera ko unyegeje iminwa, oya sikubwiye ibyo. Bisa nkaho ndazi yuko mwemu yawe irikiranyakira, urumva yuko hari ikintu kiriko kiraba, hari ikintu cy'ubugwaneza kiriko kiraba, hariho umuco hagati yanje nawe, ushaka ko ndagusengera. Wewe ufise ikintu gikura mu kuboko kwawe kw'iburyo. Mbega urizera yuko Imana imbwira wowe uri Madame Lindsay, urashobora gutaha mu rugo wakize. Ubu rero murizera n'imitima yanyu yose. Ubu rero reka dusengere hamwe, reka twese tube mu masengesho. Data wa twese adukize. Ubu rero urazi yuko yanyeretse ibyo ufise. Oh Mana uri mu ijuru, ba umunyembabazi. Mbega urabyifuza, reka ndabivuge, urafise ikibazo c'abagore, genda inzira yawe, Imana yagukirije wakize. O mwami, ndasenga nsaba ngo ufashe mwene data, kandi nawe umukize igihe ndamurambitse ibiganza kuri we. Ingo mwene data, o Mana ukize mwene data, ndasenze mu izina rya Yesu. Ingo nawe urizera yuko uza kumera neza kandi kuza gukira, ntubikekeranye. O data, ndagusabye kugira ngo umukize. Ingo murabona, iyerekwa ntirikiza, rivuga gusa ibitameze neza hamwe namwe. Imana niyo ikiza, niyo iri hano. Nibyo, ntiri hano gusa hamwe n'uyu canke n'uyu wundi, ariko iri hamwe n'abandi bose, n'abo bose. Mbega urizera yuko Imana imbwira ibibazo ufise? Mbega uraza kwizera yuko ibivuye ku Mana? Nuko rero urashaka yuko nsenga nsenge icyo kibyimba ku maso yawe, ariko turabe niba mwemu yera ahishura ikindi kintu. Nibyo ndashobora kubona, nibyo ibigaragara ku maso yawe birashobora kugaragara. Nibyo ntegerezwa gusengera ibyo. Wewe uri umugabo ameze neza, uri mu mvuga butumwa. Nibyo, wewe nturuwa hano, uvuye mu kindi gihugu kirimo ibiti byinshi, uva muri Arkansas, uriko usengera uwundi ari hariya agwaye kanseri. Wowe wakize kanseri rimwe, kandi kanseri yari narasenze, kanseri yawe irakoroka. Hari Johannesboro, ni ku mwami abuze. Nibyo, urizera yuko Imana ishobora kumbwira uriwe? Uri Reverend Shepherd, ukwizera kwawe ni kuri kunini. Genda, Imana yakirije. Kandi ntubikekeranye ko mwese muri mu masengesho, mwese musengera abagwayi. Yoba nimba ari mama wanyu, nimba ari umuntu wo mu miryango yanyu, ndasenga kugira ngo asubizwe ukubona, akire. Oh Yesu Kristo, oh Mana, cize ibiganza byanje kuno mugore kugira ngo akire mu izina rya Yesu. Amaso ahumye y'uriya mwana yarahumutse igihe akaduga abwa ubutumwa hariya. Reka duhimbaze umwami kubwo ibyo akora. Muzere uwo muhungu hano, nimba mwo kwizera ibintu byose birashobokera uwizera. Mu izina rya Yesu Kristo, kira
Imana iguhezagire wizera n'umutima wose ngo ubushobozi buhambaye bw'Imana buri hano. Data, mu izina rya Yesu Kristo, kiza uyu mwene data, ngo mushiki wanje, izina n'umutima wawe wose. Data uri mu ijuru, ndagusaba mukize ubo mu izina rya Yesu Kristo, ubwo ndasize mu izina rya Yesu Kristo. Byemere byizere. Mbega mwese mwizeye n'imitima yanyu yose, mbega iyo wamaze gusengerwa, mbega urizera ko Imana ishaka kumbwira ikindi kintu kiri kuri wewe, mbega urizera nimba hari ikintu gikomeye urakeneye ugutegwa intege mu kwizera, mbega urizera ko ushobora kubimbarira, ushaka yuko nsengera, urafise intege nke, urari ikintu kiguhangayikishije cyane, hari umuntu ari hafi cyane yawe n'umugabo wawe ari hano mu ikoraniro ateza gutaha mu rugo, mbega urizera yuko ashobora kumbwira uwo uriwe, uri Madame Austin, urashobora gutaha iwawe, uri nawe ufite amagara meza, ntukekeranye, gira ukwizera. Mwese ubu rero mwizere n'imitima yanyu yose, ashobora kuronka ukira kwiwe kandi umuvumo umuveko mu izina rya Yesu Kristo. Mwizere mwese, mwizere n'imitima yanyu yose. Data wa twese uri mu ijuru, hezagire kandi ukize uyu mugore mugiye guca mu murongo wo gusengera nk'uko mwaba muri ku birenge by'umusaraba. Tubashira ibiganza byacu mu masengesho. Data uhezagire mushiki wacu kandi akire mu izina rya Yesu Kristo, hamwe na kanseri wariko urapfa. Mbega urizera ko Imana yagukijije? Ni ikintu cy'ubushobozi, umwijima wakuvuyeko. Niwizera iyo kanseri ntizokwica, genda inzira yawe unezerewe. Ngo mushiki wanje, turasaba ubuntu, imbabazi, dusaba imbabazi n'ubuntu. Mbega niwe muntu, mwami, igihe mbona amayerekwa simba nzi, ndacika intege. Mbega urizera? Ni byiza. Diyabeti yawe yarakugoye cyane, mbega urizera yuko Kristo aza gukiza? Hari ibintu byakunaniye guhera, ni itabi, hariho n'ibindi bintu. Urakeneye Yesu nk'umukiza wawe. Hari umwijima gukikije, wowe nuraba umukristo, mbega uraza kumwemera nk'umukiza wawe? Ni byiza. Nikeri niryo zina ryawe, ubure urakirijwe. Kristo ababariye ibyaha byawe, akije ingwara zawe. Genda unezerewe ku nzira yawe. Murizera n'imitima yanyu yose, murizera? Ndibaza aba bantu bose bataretse ibiganza haheze imyaka bike. Mbega nimushaka kuza hano, mukaza hano hanyuma mukaza hano imbere ya mwemu. Mbega nimushaka kuza mu gihe tuko turirimba indirimbo, mwebwe mwese abakeneye Kristo. Mbega nimushaka kuza ubu mureo mukemera, mukamwemera nk'umukiza wanyu bwite, nimuze imbere yiwe. Nta na rimwe ntimuzigera. Bagenzi, ndizigira yuko ntimwibaza yuko noba ndi umuntu yadurumutse, ariko ndababwira iby'ukuri, mwemu w'Imana ari mu ikoraniro, murabizi, nta nkeka. Tugiye kumuririmbira ngo ndamukunda. Igihe turiko turaririmba ngo ndamukunda, nimuze, ndabasabye, nimuze. Mbere nahariya hejuru nibamanuke, abantu bamenye ko mwabishatse kandi ko mumwakera. Nimuze nimuze kandi mugumane nanje akanya gato. Turaririmba ngo ndamukunda. Bagenzi, ndabasabye, nimuze ubure mwigire cyane. Umwami ari hafi cyane, ntimuzigera mubona ari hafi, kiretse gusumbuko, kiretse umunsi tuzohura nawe. Ndi mwene so wanyu, nanjye nishize ku ruhande. Ndabasabye, nimuze. Yateguye agakiza kacu umusaraba Igorogota. Turarimba kandi ndamukunda, kuko yewe yabanje kunkunda kandi yamboneye agakiza ku musaraba Igorogota. Umwami azi amabanga y'umutima, ashobora kubonesha impumyi, ashobora kumvisha abatumva, abatavuga. Mbega mwese nimushaka kuza, nimwaza mwebwe abasubiye inyuma mukaja kure y'Imana, mukaba mukanya imitima yanyu mukonje, mbega nimwoza. Mbega niba mushaka kuronka mwe wera, kubera ko imbega mutoza.
mbega ntimwiyumvira yuko kumbure jewe nimurindire yuko ibitangaza byo mu byiciro na 11 bisohoza umunsi umwe azohindukira abayuda uri azuba ari wo mwanya nimubyizere je n'umukozi w'Imana igihe abayuda bazokwakira Kristo nka Mesiya igihe cy'abanyamahanga kizoba kirangiye ubure niyo saha yanyu nimuze turaririmba irindi rimwe turaririmba yuko ku munsi w'urubanza sinzobazwa ntaco nzobazwa bene data b'abakozi nimwegere hano kuko yankunze ubwa mbere kandi yamboneye agakiza ku musaraba i Karuvani ari hano muze ndabasabye muze bene data ari hano nimuze bene data Data wa twese uri mu ijuru turazanye mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo abo bantu bahagaze hano imbere y'ikoraniro bafise ukubabazwa bw'ibyaha byabo kandi niyo nsenzi yari no koraniro tubazanye imbere yawe haranditse ngo nta n'umwe ashobora kuza kuri jewe data atabanje kumukwega Yohana 6:44 kandi hananditse ngo abo data bose yampaye baza kuri jewe Yohana 6:37 mbega ubu bangire babaye ubwoko bw'amahigwe kuko barabizi ko Imana ishobora byose yabakwegeye ku mwana wayo Yesu kandi nibyo bimaze by'urukundo ibyo Imana iha umwana wayo nta muntu n'umwe ashobora kubakura mu kiganza cyayo niko Yesu yavuga bariyo mu mutekano barakingiwe baraje kubera yuko bemejwe na mwemu wawe mwemu abarongorera imbere yawe babaye abemejwe yuko bariko barahona kandi ko ubu rero baje kuri wewe kugira ngo bakire ubugingo budashira haranditse ngo abo bose bizera baronka ubugingo budashira waravuze ngo kuzobazora ku munsi wa nyuma kandi ubushohe bw'izuba bwashikiriye isi ubuzima bunyegeje mu mashugwe buragaragara nta munyabwenge n'umwe yoshobora kubona agatanga ngingo ariko uwo muco ugaragaza ubwo bugingo bikagaragara hose ibyo nivyo izuba rikora bibyara ubuzima bw'ibimera umunsi umwe umwana w'Imana azoza kandi aba bantu bahagaze hano kuno mugoroba mwene ukoraniro bakaba bahagaze hano kugira ngo bemere ubugingo budashira umunsi umwe kumbure bazosubira mu mukungugu kumbure mu mva aho bazuba bari hariya hazoshingwa ko ibuye ariko ubugingo budashira baba babuhawe ibihe byose Yesu azobahamagara urabahawe mwami babe ubuzima bwabo burebure hano ku isi buzuye umunezero bashobore kubona ikoraniro ryeza kandi bashobore gukorerayo ibikorwa byabo gushika aho urupfu ruzobabohora rukabatwara mwami bitange nabawe mu izina rya Yesu amen mwebwe abaje kugira ngo mwihane mwese muba mwamwemeye nk'umwami wanyu bwite mukiza ibyo mushobora gukora byose
ni ukwicuza mukababazwa n'ibyaha byanyu. Mbega ubu rero murashaka kwizera, ubu rero mwoba mwafashe ingingo yo guha ibyaha byanyu mukemera Yesu Kristo. Murakoze. Umwami Yesu abahezagire. Mwebwe bakozi b'Imana muze mubashire ku biganza, kandi turagiye gusenga kugira ngo baronke umubatizo wa mwene yera aho bari ubu rero muze bwose, muze mwese mubashire ku biganza kugira ngo dushobore gusenga, tubasengere kugira ngo baronke umubatizo wa mwene yera. Ishengero ryose ryunamike umutwe kubwo amasengesho. Bene data n'abashiki banje, ubu rero tuhejeje kumviriza ubutumwa hamwe n'igikorwa c'Imana cyo gukira kw'ingwara. Turashimira umwami Imana yuko yamenye igihe n'isaha, intumwa n'ubutumwa, kandi byose tukabyemera tukabyakira mu kwizera. Nimuhezagirwe mu mahanga yose, mu ndimi zose, na cane cane bene data bose b'abakozi nibavuge gusa iby'Imana yavuze mu ijambo ryayo, hanyuma ibisigaye byose babisigire Imana. Nimuhezagirwe mu izina ryera rya Yesu. Amen. Amen. Ese ingene ari byiza kumenya ko Yesu Kristo ari uwanje, watabuye ugwete rundega ni byose kuri jewe. Hafi ya Yesu, hafi ya Yesu. Amahoro y'ijuru niyadukikiza, mu kurindira dutekanye turi imbere yiwe. Twese duhagarara mu masengesho. Hafi y'umutima umukiza wanje, uko niko bimera umunsi ku wundi, ndakwishikaniye mu buryo bwuzuye ico shika cose. Hafi ya Yesu, hafi ya Yesu. Amahoro y'ijuru niyadukikiza, mu kurindira dutekanye imbere yiwe. Tuhagaze twese mu masengesho. O mukiza mukundwa, nkiza jewe ubwanje, kugira ngo ibikorwa hamwe n'inguvu nkoresha bigaragaze ubuzima bwawe. Hafi ya Yesu, hafi ya Yesu. Amahoro y'ijuru niyo adukikiza, mu kurindira ducecetse imbere yayo, duhagarara mu masengesho. Amen.